Abantu barenga 50% bandura umugera wa sida mu Burundi ngo nugwaruka ibitigiri byifata kibanza by'umwaka wa 2025 byashikirijwe n'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya umugera wa sida n'ingwara zandukira ziciye mu mibonano mpuzabitsina PNLS. Jeanne Gapia arongoye akaba naserukira imbere y'amategeko ikigo citaho abagendana umugera wa sida ANSS avuga ko ugwaruka ahanini rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 imvo rero nta nyigisho zigihari ku bwinshi zigisha ibyo kugwanya umugera wa sida. Ni mugende murabe nta gicapo na kimwe kikivuga sida mu gihugu cacu. Abana bavutse muri iyi myaka bariko barandura sibo, nta ukivuga ko sida icica. Nivyo iyo bababwiye bati Jeanne Gapia kuvuga ati navutse ndamwumva agaca yumva afise imyaka 25 afise 30 yavutse amwumva aracamubona agacagira ati ya sida araheze. Ico bibagira nuko batazi ingwano yo ku munsi ingwano, kuko hariho n'abagwana ntibikunde, hariho n'abafata imiti ntibakundire, bivuga ngo uwo bishobora yobandanya yikingira. Hari ivyo tutavuga ntabihari, hari imiti tutafise mu Burundi. Jewe imiti mfata kubera nari narafashe imwe kandi ndi muri bamwe bakera, iyiri ngaha nimvura. Ikindi yibutsa nuko atamuti uvura burundu umugera wa sida, ngabahora bavuga ko bakize ngo nuguhuvya abantu. Ivyo navyo ngo bituma hari abashobora kwijajara acane gupimisha ijisho canke kubakana batarinze kwipimisha. Abantu birirwa baravuga ngo barakize umugera wa sida ngo ntibasubire kuza kwivuza. Ndabasaba nimuze mugire cya gipimo navuze cyo kuraba umugera ko atawuhari, utwereke wari yaragupimye ubwa mbere, atwereke ko vy'ukuri wari warapimwe bakabona ko ugenda no mugera, basubiye kugupima barawubura, hamutuja mu radio uvuge. Naye abandi jewe kuganje barahuvya abantu kandi barashobora gukora ikibi kitarico. Nituraronka umuti uvura burundu, mugabe iyo tuvurufashe neza iyo miti turashobora kubaho. Iciza ngo nuko umuntu yo kwihangana bitamukundiye akikingira canke akipimisha. Abamaze kwandura nabo bahamagarira gufata neza umuti kugira babeho neza. Umuntu agenda akagira ubugeni atipimishije ngo yabonye umusore asa neza, yabonye inkumi isa neza, atipimishije kandi azi yuko nkumbure uwo muntu batabonanye ubwa mbere, nkumbure hariho uwundi we bari barabonanye, hanyuma mu nyuma akanduza ikibondo agasubira kuvyarira gutwara guhamba, ntahatandukaniye n'abicaye. Iciza rero novuga harageze, twaranatevye, dusubire duhaguruke tuvuge, tugarukane kuvuga ko umugero kiriho kandi wica abakiri bato. Hamagarira kumenya ko umugera wa sida ukiriho, mpamagarira n'abakuze bashurahushuza abakiri bato. Ico kugwa nuko abasanzwe bakorera mu gisata cyo kugwanya umugera wa sida n'ingwara zandukira ziciye mu mibonano mpuzabitsina boje hamwe bakaraba ingene bosubira kugwiza amahimiriza. Ni mu gihe Burundi bwiyemeje mu mwaka wa 2021 gushira mu ngiro umugambi w'ishamwe mpuzamakungu w'itamagara y'abantu OMS ujanye nuko mu mwaka wa 2030 abagendana umugera wa sida 95% bazoba bazi uko amagara yabo yifashe, 95% bazoba umuti, 95% imigera ya sida itazoba ikiboneka mu maraso.